ni kujya ubona isabuni yirabura ariko ikazana iforogera urumva deja biri bizarre kwe ni nko kubona ibuye rivuye mu buyenzi riduga rije isororeza kandi atamoteri wow urumva yuko album yatangiye 2013 ije gusohoka muri 2021 imyaka indwi album iri kirakogwa yatwaye uburyo bwinshi wakoranye n'abantu benshi yabaho mu Burundi hanze y'u Burundi hose waragiye kugira ngo ushobore gutanga produit imeze neza uburyo wakoresheje umuntu agerageje kubwumviriza ni bwinshi mbega buriko buragaruka canke mu Burundi ibintu vya album ntibiratahurwa neza n'abantu. Of course, my name is Ami Pro the MC, the electricity. Iyi ni Ami Show TV. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo ubu wa mbere kuzarakurikirana ibikorwa byose dushira kuri Ami Show TV. Nkuko musanzwe mubizi iyo mumbonye imbere za kamera mamuzi neza yuko mba ndabazaniye amakuru abareka trendinga muri industry ya 2-5 indwi. Uno munsi ndi kumwe n'umuririmbyi musanzwe muzi aririmba indirimbo zihayagiza no gutazira Uwiteka gospel music yitwa Jean-Claude Masezerano ndaguhikaze. Murakoze cyane niteka ridasanzwe kwakirwa namwe kuri televiziyo. Mumeze neza rero? Tumeze neza cyane turashima Imana n'umuryango wanje umeze neza cyane. Asante. Misi yose ntigera wibagira umuryango. Hari impamvu ndakunda umuryango wanje cyane vraiment. Mbe hageze mu bana bangahe? Mfise umwana umwe ndakwije umwaka n'igice ngize mariage nzokwiza imyaka 2 mu kwezi kw'icenda. Kumbure ku basore batazi uburyohe bwo kugira mariage nka Jean-Claude Nikiyo babwira urugo ni mugisha udasanzwe urugo no mugisha udasanzwe je nguwe neza vraiment hari igihe muravuga nti naratevye ndongora kare ariko hari n'abandi bavuga yuko mu rugo usanga hari amaho canke bivana n'ingene bo babyifashe cyane cyane ikintu gikomeye ku rugo urugo n'ubwo abantu babiri. Yes, true. Hanyuma jewe hariho principe ziwanje abanyumva barashaka kumba bari pare na marine ndafata ko abantu baduherekeje kuko ibintu nivyatunarira gutunganya turi babiri uwa gatatu ntabwo azoshobora kabisa. Hanyuma ikindi nizera nuko urugo rwatangujwe n'Imana. Adam na Eva muri Edeni n'Imana yabigishije kubaka. Nico gituma mugisha mukuru wa Imana. Wow. Hariho abantu benshi bakoresha amaseminari y'ingo bwabo ugeze mu ngiwa ugasanga nta kigenda kandi birirwa bigisha abantu. Rero igikomeye n'Imana niyo yatanguje urugo kandi urugo rw'iwanje ntushobora gusa n'urwa Ami Pro. Oya kubera amasezerano jewe mfise ukuntu meze kandi nawe ufise ukuntu meze. Hanyuma no kuvuga uko kuntu abantu batandukanye n'imibereho nuko babayeho bitegezwa gutandukana. Rero nshatse kugira ubwonko bwa Ami Pro cyangwa isheke cyangwa ashaka kugira ubwonko bwanje cugira isheke mugabo mwebwe babiri mwahuye nko muba mwahuje n'Imana muraganira ku kintu cyose hama ibintu bikagenda neza. Hameje mu baravuga ngo mwamenye ukuri kurabaho kwidegembya. Rero umwidegembyo ni ugukora ibibaha amahoro ntimukore iby'abantu bashaka ko mukora. Hari ikintu nkunda kuvuga hariho abantu batabaho mugabo abantu aribo babayeho muri bo. Abantu batabaho ni kuvuga jewe wa Bresi ndiho mugabo kubera nakambwiye gira ibi nakambwiye gira ibi kuvuga ibyo abantu bose bambwiye nibyo ibyo bintu bose abantu bambwiye nibyo biriko birabaho muri je mugaje wa Bresi ndabaho. Rero abantu barashobora ko bariko barabaho muri wowe mugabo wewe utari kurabaho abandi bakabaho akaba ari bo bariko barabaho kuko nti wabaye wewe wabaye bijye bintu bose abantu bagiye barakubwira gira ibi ujitse ushaka kwambara ibutura yambare kuko washatse kwambara ibutura bwana uje wambara ipantaro kuri abantu bakubwiye ngo ambara ipantaro abantu bakubwiye ngo wewe ni wowe ushatse kwimwesha uko hari ibyo biguha amahoro je ngo nuko nje ndigeze ambwira nti ibyo bintu kurako c'est vraiment wabikuye ko mwana wabaye Ami Pro ushaka wabaye je ico nakubwiye kushaka ko. Wow.
merci beaucoup ku butumwa bwiza cyangwa ku majambo meza ushe kudushikiriza n'amajambo yubaka n'umuntu wese abarkarumviriza cyangwa abarkarakurikirana kino kiganiro. Ndashaka rero twinjire mu kiganiro. Jean-Claude Masezerano ngenda kuzi sijya mbere dukoranye turamaze gukorana ibitari bike ibiganiro byinshi wasohoye indirimbo wakoze album turamaze kuganira cyane. Ndashaka yuko abantu bakumenya gusumba uko bari bakuzi. Nivyo no munsi umuntu avuze Jean-Claude Masezerano hari abantu bamenya yuko ari umuririmbyi ariko hari abantu batazi ingene urugendo rwa rw'umuziki rwatanguye. Ntituzi ingene vyagenze nijyari wumvise yo kufisa impano nijyari wagiye muri studio ugiye gusohora indirimbo yawe ya mbere mu rugo abavyeyi n'abantu ba mbere bashobora kuba bastopa abana babo gukora gukoresha ingabirano zabo ugasanga bashaka yuko abana babo biga cyane. Ku ruhande rwawe vyari bimeze gute? Urakoze cyane cyambere Masezerano ndomu papa ufise umwamikazi umwe Imbazwe Florence n'umwana wanje Masezerano Johan Beni. Ndashima Imana kuko yangiriye ubuntu iteka ridasanzwe gira mariage gacuhezagizwa n'ikibondo n'umugisha kuko hariho abo bidaca bikunda rero ndahaye icubahira Imana kubw'ibyo. Hanyuma je mu rugo ndifura iwacu aho mvuka turabana batanu turabahungu bane n'umukobwa umwe. Twabuze papa muri 2000 turegwa na mama gushika imyaka yose kandi twagize umugisha udasanzwe Imana yaramushoboje araturera uko ashoboye. Hanyuma je nakuze nkurira nja muri eglise kuva kera ndi umwana tubona badutwara ko je ndibuka ko niga deuxième primaire none natanguye kuvuza umuziki muri eglise mvuza guitar ndimba ndi je nyene hari kera cyane. Hanyuma ico gihe hari mu mano 95 na 96 ico gihe naja muri eglise sinashobora gutera gitari bagitereka ku maguru. Bivanye nuko nari muto sinashobora gutera hama nkavuza nkaririmba kubera kenshi uri kuraririmba muri eglise uri umwana usohotse abantu baragufesita bakaguterura. Motivation yanje gusubira kuririmba yacigumaho yabo bantu baza kumbwira ibyo byose kandi kubera ahantu twevuriwe hari ruguru usohotse urumva umuntu afite amafaranga ashaka kugurira nk'ibitumbura ashaka kugurira ibiyoba kumva na dimanche nzosubira vraiment niyo motivation nari mfise. Hanyuma kuko nabitanguye ndi umwana nagenda kura nagenda ba mu groupe y'abaririmbyi b'abana makoral natanguye kurongora kuva kera amakoral. Je ndibaza ko ndafise imyaka 20 ndi umurongozi mu makoral ego. Hanyuma ico gihe cyose nagiye ndabikora kugeza muri 2013 ko ndibuka ko namanutse Bujumbura 2007 inje kwiga muri ETS. Hama ndaheza ncambandanya na universite ndiko ndiga universite niho natangura kuzanda bandanye by'umuziki ndi ni Bujumbura narasengera muri église des amis. Hama mu nyuma niho natangura carrière solo naza ko novuga nti natangura carrière solo no gusohora indirimbo yanje ya mbere nayisohoye muri 2013 indirimbo yitwa Ibikogwa. Hanyuma ico gihe ntiyashitse ku revenue yo ndirimbo umuntu abakiri karirondera kandi abantu baba bakuzi. Indirimbo yagiye kunshira habona ni indirimbo twakoranye na Dudu. Muga Dudu ntitwahuye gutyo jinduka ko twabanje kumenya na David Wimana muri Australia. David turamenya na turaba bagenzi cyane duka ikintu David yakoze hari ikintu yakora cyanezera cyane kandi cyasize abona. David yarashobora kuronka invitation zibiri. Hama akazemera zose acambwira ati ndaza kubarungikira umuntu uwo muntu niyaza ni nkaje wari dewe nzobanje akaca kurunga aca ndungika wakitabiye ni naca ngenda kuvuga byanafashije kumenyekana kuko banyakira nkari David aje kandi bara nico zicizere ba David aho byarugura imiryango. Hanyuma ndibuka ko je twabwabana na Dudu ngo tuganire nibiki. David twaragiye tuje gutembera kwa Dudu sanga Dudu afise studio sambwe je numva no kora indirimbo hano niho nashaka gukora irya sinzotinya
turakora byose kuko niwe yabaye umuproducteur wayo duhejeje gwego dutwera ariko je sinashaka kumusango turirimbane bo burimba mugabo numva wambwiye ati twaririmba indirimbo sharambwiye nta ushaka gufata riske wewe ambwira nti ntangorane uri sure none yego nta kibazo muri wowe ibona nk'igitangara cyari gitangaza vraiment kandi cyane gikomeye kuko sinaje nabyo nari kubahuka kuko umuntu afise amarubumu Bujumbura bamuzi nanje ndamuzi cyubahira afise jewe akabariyo ntambwe nibaza ko ntambwe akabe ngomba ntere sinari kucubahuka mugabo ni nawe ndirimbo yashize habona kuko abantu benshi nibo batangiye kumenya uwo muntu yarimba ya Dudu ninde atarimba ya Dudu Masezerano havarera araja habona gwera ico gihe rero nabandanije gukora muri eglise nkakora ama concert atandukanye ndibuka ko 2016 natangiye gukora ibintu 2016 natangiye gukora ama concert nita ama worship tours turabivugana ko kenshi gwari urukurikirane rw'ibiteramo nafata jewe nkafata kwezi kose chaque dimanche nkabafise ahantu nkorera igiteramo mu mpande zitandukanye z'igisagara nka kwiragira igisagara cyose nimwe nkakora no sud canke gutyo ahantu hatandukanye nibwo buryo kandi bwasize habona amasezerano ico gihe kuko abantu benshi baramenye Masezerano kubera nakoze muri iyo style yego hama ndabandanya Ponel ngande badudu abwira indoto mfise nduka ko kenshi no mu ndimbo mfise naragenda nkicara nkamwumvisha David akambwira ati aho kosoro kagira gutya byogenda neza ibyo ndibaza narabikoze vraiment kugeza aho twashitse kuri programme turahura na Bashir turacirirana turakora partie ya mbere y'indirimbo standatu birateba mugabo arabikora arabiheza navuga nti jindo tofise ni indirimbo 12 muri album kandi ntegezwa kuzikora Bashir akorera ku biciro binini cyane hanyuma naje nabafise nashaka aba musicien nabona urwego baba ariko nkumva ico nkeneye nibo bashobora kugikora nabonye ntirumva baba bazimbye yego gasanga rero mu mafaranga ntushobora kuyaronkera icarimwe nkambwe ndaza gukora mu gakondo ndariha buhoro kugeza igikorwa kizoherera ya mbere ya si chanson irahera ndatama ya kabiri canjira kwikorera mu Rwanda na Mark Kibamba turakora naho nyene nzandarira muri ubwo buryo kugezaho muri 2020 December niho narangije ico gikorwa cyatanguye 2013 bisigura ko album yakozwe imyaka 7 ego indirimbo 12 zakozwe imyaka 7 nari mfise igicapo ni nka kujya ko umuntu ari karubaka inzu ubuyibona yaheze hanyuma ukavuga ati inzu ugira ngo ndayishikiye ko nkeneye ibi nibi rero na album yaheze narabona uko imeze kandi nkumva umenga sino sohora icyo nshaka ntarakibona nicyo gituma cyantwaye uwo mwanya hanyuma muri system nkoreramo jewe Amasezerano isingira competition n'umuntu donc ngo nakarantanze gusohora nakaragize iki oya ndizera ko umuntu wese arafise igihe ciwe arafise umwanya wiwe kuko hagiye ikintu gikomeye ni kumenya umwanya kumenya ikibanza kumenya nabo mukwiye gukorana ni ikintu gikomeye uko urashaka gukora ikintu ciza ugakubita iswata ko wagikoze mu mwanya utariho wagisohoye mu gihe kitarico urashaka no gukora ikintu ciza kandi ugayikorera ahantu mugabe kikagira isheke ko wagikoranye n'abantu utarukiye gukorana navyo ibyo rero ni ibintu ugenda uraharura ugenda uraraba buhoro Imana ikagendera gushurira ariko kugeza uyu mwanya numva nezerewe cyane kuko iki gikorwa
cyashoboye nashoboye guhereza igikorwa ndoto nari mfise namaranye igihe kitari gito. Wow, urumva yuko album yatanguye 2013 ije gusohoka muri 2021. Imyaka indwi album iri kirakogwa yatwaye uburyo bwinshi, wakoranye n'abantu benshi yabaho mu Burundi, hanze y'u Burundi, hose waragiye kugira ngo ushobore gutanga produit imeze neza. Uburyo wakoresheje umuntu agerageje kubwumviriza ni bwinshi. Mbega buri ko buragaruka canke mu Burundi ibintu vya album ntibiratahurwa neza n'abantu. Mvuze ntibiko buragaruka vraiment nambeshe uburyo umuntu aba yarakoresheje ntibugaruka mugabo uko ibikorwa bigenda biraguka igenda kiragura inzira hanyuma bigashira habona hame ikindi naco nakunze na catumye nkora muri ubwo buryo akenshi urashobora kuba umu artiste uzwi kandi izina ryawe ugasanga sevra abantu bararizi mugabo ugasanga nturi capable iyo gukora concert yose ukoresheje indirimbo ziwawe. Donc quelque part uri stoppe kuko atazufise cyangwa kuko atazurasohora. Ego rero nari umva afise indoto y'umunsi vuga nti ndakoze concert canke ntumuye mu kintu kanaka nkumva ko ndashobora gukora igikorwa cyose kigahera ari jewe ndiko ndakoresha indirimbo ziwanje abantu bazi ko ari za Masezerano. Ego Mase nibiyeza bingaguca intege iyo wasohoye igikorwa wakoresheje uburyo bwinshi mu buryo ntibugaruke muri ruhande ku ruhande rwa rero ino musi ndanezerewe kuko igikorwa cy'amazima y'iterimo kandi no musi hanyuma uco warumbagije none biravyaje umusaruro canke byakira gute ibi ikibazo nenda kwa DJ ati nibiheza ngo biguca intege mu gihe wakoresheje uburyo bwinshi ama niweze ngo bugaruke. Okay, umbabarire ndacishire gutya. Icambere nuko mu kintu ukunda. Kandi ni kintu umuhamagaro ndakoresha cyane mu muhamagaro. Ni nka kurya umuvyeyi ashobora gutwara inda amezi 9 agiye kwa muganga yibarutse umwana agaca ikibuza ko asubira gusama kandi abikora nezerewe. Rero kubwanje ndabizi ko ntibiraca intege kandi nkujya mu wari umuvyeyi agira yibarutse ntashobore konsa mugabo arasubira akagerageza Imana igahezagira. Rero hari umubabaro ugira mugabo umubabaro utakubuza kubandanya. Akenshi iyo umuntu afise umutambukanyi hari igihe usanga yamahera uburi kurasohora utinjiza umutambukanyi akakubwira ati kubera ko umuja mu bintu usohora ntiwinjize ntibiragushika no musi no. Kimwe navuga nuko nicyo gituma nakubwiye ikintu cyo gusengera umukenyezi mugomba kubakana kuko Imana niyo izi umuntu we niyahura nawe ashobora kwemera icura agashigikira ibyo urimo. Urazi ami wowe urana nk'ibi bintu by'UMC uramaze kubyemvestisamo umwanya kubyemvestisamo amafaranga wabyemvestijemo imyaka hanyuma ugacubura n'umuntu mu myaka 2 ashobora ngo ibintu wasizemwo ibintu byose bihagarike. Rero uwo muntu aragoye kumenya kuko Imana niyisoma imitima. Hari umuntu ashobora kubereka kwa gukunda agakunda ibyo nyene urimo mugabo maze gushika mu rugo ntiyemera ikiguzi kuko amipro kuri stage ujya hari ahantu hahingurirwa mu gikoni. Rero benshi mu gikoni ntibahakunda ni nka kurya indyo zisanze ku meza ziba zisharije mugabo gukora ikiyo zateguriwe ntiharyoshe kuraba. Rero hariho umuntu haryoshe kuraba ari kuri stage mugabo kugira ngo abe ujya ari kuri stage hari ya benshi ntibahakunda. Rero iyo Imana iguhuje n'umuntu atahura umuhamagaro nikiri muri wewe je kandi kindi naco gikomeye no kumenya ko iyo wubatse ntabyo biba kihari biba ari byanyu mwese. Cyo gituma urumva jewe ndose amafaranga cyangwa akayaronka turayazana tukaraba hakenewe ibiki byihuta mu rugo nibi. Okay, mu byihutirwa sigiremo tubonye bikenewe ashobora kundeka canke we nkamureka ko twese turabaririmbye nawe akaja muri studio cyane je nkaja muri studio cyane tugakorera hamwe twese tuba twacumvikanyeko kandi iyo twacumvikanyeko nta ngorane nimwe ko twebwe bivanye no muhamagaro dufise turashobora kuvuga tuti
ibyo kurya ntibyihutirwa muri uyu mwanya tubona iyi ndirimbo ariyo yihutirwa turashobora kwifunga tukavuga ati turagabanya uko twafungura niba ari cyayi duheba canke saa sita tukabihagarika mugabo tuje muri studio nuko nyene turavyumvikanako rero kibi kibazo iyo wewe wumva kumenga amafaranga nayo wawe niwe yadesida ko wenyene bwacucomoka hanyuma ukaza kumara raporo ivyo mubanza kuvyumvikanako uraririmba madamu wararirimba ariko nta collabo yanyu turabona uko muri babiri kubera iki kwera twahuye je nane sanzo ofisi project ndiko ndakora kandi nashaka ko ndayiheza nawe aramuruhusha banzu yiheze ndayiheza kandi nawe arafise project muri studio baza ko vuba nawe zizoja habona hanyuma inyuma y'ibyo bikorwa byose turategura gukorera ikintu hamwe mugabana Atanga pour le moment hariho ibikorwa abantu baza barabona kuri page ya Facebook turategura ama live session tukaririmba turi kumwe mu buryo bwo gufasha abantu mu buryo butandukanye tubaza ko tuzo developer bikabandanya kugenda neza na collab zizoza kandi nyinshi cyane gose ico ndagukundira nuko ufise umutima wo kwizera nuko minsi yose ikintu cawe wama wizera yuko ikintu uriko urategura kiza kuba nibake hajya umaze kwizera n'ibindi byose biraheza bikagenda neza kandi cyane uno munsi ufise album uri kurayigurisha iri ku isoko waratubwiye muri conference de presse ko album igwa amafaranga 30 ntimba nihenze uno munsi umuntu akeneye album yawe iyo isanga hehe iyo ironka gute mbega iri muri flash ni CD cyane na CD gusa hariho CD zigugwa 20000 hariho na flash zigugwa 30000 uzikeneye hariho ama nimero de telefone dutanga ndazishobora kuzitanga ni ndazitange hariho 69 47 40 96 69 47 40 96 canke umuntu agaca kuri izi 75 38 59 42 abo bose wa telefone barashobora kuzigwa canke abo tuganira abo dusanzwe tuganira kuri Facebook canke kuri WhatsApp unyandikiye ndarungika umuntu Jean-Claude Masezerano kuri Facebook Instagram ahantu hose ushobora kwandika urashobora kuntora nta ngorane kuri Facebook yawe tumaze iminsi tubona hariyo inyigisho uri kuratanga ni inyigisho zigiye kubandanya mbega ni inyigisho ziki ku muntu atarazibona akenshi abantu mu buzima hari abantu bataronka umwanya kuja muri eglise bakenera kumva kuko burya umuntu kubaho muri iyi si umuntu wa mbere afite projet ku muntu n'Imana abavyeyi severa baratubyara mugabo abavyeyi n'ibikoresho Imana ikoresha kugira ngo tuze muri iyi si rero hari igihe abantu bataronka umwanya kugira ngo babwire ivyo Imana yabaremye n'umugambi bafiseko rero atinjira muri eglise canke mu musigiti canke ahandi mugabo afise umwanya kuja kuri Facebook abo bantu ushobora umwanya kubabwira hariho nabandi kuri Facebook kuko twebwe ducereje tuvuga ukuri abavuga ibindi byo baguma bavuga iyo uririmbye canke iyo uri kuratanga message umuntu yayikurikiranye ashaka kumenya ati message perfection ihaye naka navuze nti none uko gushira amanga ugukurahe izo nguvu zo kurinda divahe je kwerinda zikura ku Mana kubera hajya burya rero wowe uririmba gospel sivyo Bo gospel nibaza ko mu kirundi ciza n'ubutumwa bwiza nanje burya ntanga ubutumwa bwiza kwera ubutumwa bwiza ni ikintu cyose cyo hindura umwana w'Imana abantu bose turirimbira nta bana ba shitani barimo uretse ko shitani abakoresha ibyaha ariko bose n'abana b'Imana nibavuga yuko Imana itanka umunyavyaha yankicaha ego cyane rero abanyavyaha n'abana b'Imana kandi nibo turirimbira sivyo rero jewe nimba ngiye kumuririmbira nkamukibura ku kintu kitagenda neza mba nibaza yuko kenshi urumva mba natumwe n'Imana kugarura intama zazimiye hama nimba ari umuntu yumva akikosora atumva naho akabandanya mu vyiwe mugabo wewe nta dura ufise yo kumuhindura ariko urafise dua yo gukomanta ku bintu bitagenda neza kujya ku muntu nyene muhura akavuga ati je mu type vraiment yambaye neza kweri canke nyene akavuga ati burya rero je style ntiyari imeze ntiyari kwe kumera uko canke wewe wasohora indirimbo ukabona nko muri commentaire umuntu aje akandika ati
ahantu iri jambo yari kurisubiriza niri urumva niko abibona ariko wese ko abibona uravyumva rero jewe ntabwo mba ndiko ndajija ariko mba ndiko ndakomanta urumva ndafise droit rero jewe ntabwo ntinya kubera ko nta karimbi mba narengeye umuntu ni juste iciyumviro canje kandi kirarekuwe cyane ndacumva kandi ndagitahura Bface arafise umuryango avamwo yego umuryango wiwe hariho ni shengero arimwo hariho na public yindi iri hirya y'ishengero mbega iyo usohoye indirimbo mu muryango wawe wa hafi bavyakira gute ubwo baragushigikira canke barakubwira ati garukiriza ko hari gihe umuntu mu ma message tanga canke mu muhamagaro wiwe ashobora kuba stope n'umuryango we kavuga ati ivyo bintu uri kurakora uzohava utukisha umuryango wacu bazohava batubona gutya eske ivyo bintu birabaho mu muryango wawe kuburyo wumva umenga byo stopa canke niba bihari uvyifatamwo gute hanyuma uno munsi mu buryo bw'umubiri hariho umuryango no mu buryo bw'impemu hariho umuryango ari wo life center mbega ntibishika pasteur wawe canke umuvyeyi wawe umwe makavuga ati oya vraiment warengeje urugero canke gira uko niba bishika canke niba bitarashika ari hamwe byo shika byifatamo gute ya bo icambere nohera ko je mu pasteur wanje sinzi ko nanzi navyo nzi vraiment navyo nzi ko anzi ariko je ndamuzi kubera ko anyigisha buri munsi urumva ko ndaja muri louange ya vendredi nkagenda kandi na dimanche mugabo nibazi yuko pasteur adashaka kumenya abakristo bose urumva rero arashaka kuba nkurikirana nawe atavyonzi kubera ko nibaza yuko n'ibintu byo bimwe babita byo mwisi nibaza ko bitomwenteresa gose ariko mugabo nawe ne message niyo mugwa naje hama kuvyerekeye muhira muri famille famille yanje iranshigikira kubera ko jewe nta kintu kibi jewe ndavuga co numva ko co nkwegera canke co kwegera umuryango wanje kuko na jewe imbere yuko nsohora indirimbo burya ndayikontrol umwanya munini nkaraba ko ivyo nanditse ata impact mbi biza kugira hama rero nkaraba kandi ko ata kintu na kimwe biza kugira ku buzima bwanje canke ku buzima bwabo tuvukana canke ku bavyeyi banje rero icambere cyo no kubwira n'abafana banje ica kabiri umudiho nkora witwa hip hop ni revolution rero ni kujya yatanguriye muri Amerika ya abantu bitwa ba esclave nibo bagira abesclave nibo bantu birevolta ingene babayeho mu bazungu ingene babafata nabi rero umwirabure akabura havugira agaca hitamwo kubicisha muri systeme yo kurapa ari cyo kimwe na reggae kandi nizo style zibiri kenshi naho buri kuradaraga umukobwa vraiment buri kutumwanya buri kuririmba udraga inkumi nta emotion nimwe yozamwo kukuvuga uri kurashwana uvuga nyene uri kurababara uvuga ati je vraiment iki kintu cyanduhiye narushe gute two kwamana amantu z'eminyororo gutya twamadufatwa nabi gutya ifoko muraba agateka kacu natwe turageramo ibintu nk'ivyo ntiwo bivuga utekanye nkakujya kwa pasteur oya uvuga ati none twe tuziriki rero kenshi nanje ndiko ndavuga ati wewe ibi bintu ugira ntabwo ari vyiza manyanga yose agacaza nawe kweri ibi bintu uravyubahuka nawe kweri urahashika urumva deja wewe image washoboye kubaka siyo abantu bakeneye bashaka yuko bandanya muri irya nzira nyene yuko umugororotsi kandi deja Imana ntawe yinyegeza mugabo abantu bo urumva ivyo ukora byose babirabisha amaso umuntu wese yumvise imiziki indirimba zineza yuko n'urumogi sivyo arafise droit yo kunjija kubera ko nivyo yibaza ariko ntavyazi sivyo rero muri ico gihe nashaka nkubwire kubwanje je inzoga ndazibona yuko atari icaha mbona yuko atari kibazo ni nkuko nonwa icayi ni nkuko nonwa amazi essentiel nuko zitaguhinduza ivyumviro ahantu zibi icaha ni hahandi zigukoresha ivyo utahora ukora uri normal ivyo utari wateguye gukora haje uba wexageye rero wayinyoye nk'inyota kugira ngo inyota ihere je numva atakosa ririmo
mugabo nashaka nkubwire mu bintu vyerekeye abantu b'abakristu abantu bakorera imana abaririmbyi ba gospel aba pasteur umukristu nyene azwi ko asenga umuprotokole w'abandi baza gukubura muri eglise burya uhirahiriye ukanwa inzoga wewe ujya mu pagani w'imborego arakujije akavuga ati wewe gute wakoze ibintu kandi nujya nyene asanzwe akora ivyo bintu muri eglise canke ari umukristo canke ari umupasteur arafise ingene yigisha mu bantu yuko ibiyayura mutwe inzoga ari ibintu bibi rero abikubonyemwo wewe witwa yuko bibuza muri uwo mwanya uravyumva yuko bikiri kugarukako uri kumubuza ikintu ni nka kujya gufata umwana ukamubwira ati nibibi gukora mu muriro uraturira hama naho agaca kubona wa ukozemo avuga ati rero nta kibi kirimwo eneje nzobikora rero bisigura yuko imbere yuko ukosora umuntu umubera example sivyo yego cyane kitegererezo cyane gose birababaza iyo igiti waruzi ko ari igiti kirimwo imyembe hanyuma washe ukaza gusanga burya ikintu wamuye ntiyari umwembe yari pamplemousse rero hari igihe umuntu ashobora kuba mu kibanza uzi kuza kumwamura ko ikintu ciza usotse hanze ugasanga bwa wundi ikintu wamuye nticari ico kitandukanye n'ico wari witeze kuri we ni kujya example yoroshe ni kujya ubona isabuni yirabura ariko ikazana ifurogera urumva deja biri bizarre kwe ni nko kubona ibuye rivuye mu buyenzi riduga rije isororeza kandi atamoteri ni bibazo ni insolite bugezo rero ndavuga ni Imana ikomeze rero kubahezagira ndakubagirira neza hama ikindi kintu navuga cyo kubatera intege nuko nta muntu akundwa n'abantu bose ndabizi from utaramahera na Yesu baramwigaramye yaratubambiwe kabisa nta muntu yemerwa n'abantu bose cyane ariko message yitanze hakabaho abantu babiri bayikritika ariko muri abo babiri hakaba hariho abandi 8 bakize kubera ibyo bavuze cyane gose from ariho n'uwakrititse muri we aba yakozwe ko kandi abafise icyo yasigaranye wewe rero urumva ivyo wateguye urabikora hama rero ukibandaniriza nibaze yuko nta muntu yo satisfeza abantu bose atari amahera yonyene ukuri kw'Imana nta muntu numwe adasatisfeza sino kubesha abe pastor be urazi yuko ama eglise baba bateranye udutebe bapfu duhera kandi abakozi b'Imana rero ico no kubwira message no tanga nyene nko mu guheraheza nobwira abantu bose naririmvyemwo nka message natanze bagerageze bayikurikize batwereke image nziza nk'abantu cyane muri kategori imwe harimo abantu jewe nzi bataramukanya bankana urunuka bataramukanye atanuha yambu wundi kandi bahuriye mu gikorwa kimwe cyo gutanga ijambo bose bakorera Imana yego mugabo bahuye ntibaramukanye inzigo ya grave kandi no mu marigaraba yaga ibintu jamwe manavuga ngo naho novuga indimi nk'iza marayika naho nokora iki ntagire uzorondera ijya ndirimbo naririmbye yitwa ndagukunda yego harimo ayo majambo urumva ntagira urukundo byose nubusa kuvuga mu yandi majambo ni ngunguri kominduru nuko none Imana yigisha urwanko canke yigisha urukundo ahubwo udakundana Imana ntimwemera none iyumvire rero abantu baba baririmba gospel baririmba ubutumwa batanga ubutumwa bwiza mu bantu mugace mwerekana image y'urwanko gutyo uri kurigisha nawe azobigenza gute azobona baca babwira iki kuko deje uri kuracanganya abantu kandi ucanganya n'Imana en même temps jewe umunsi maze kuronka ubutumwa bwinshi bw'abantu barimba gospel canke bw'abapasteur canke bw'abantu bose b'abakristo bavuga uzoririmbe gospel byasho zaca bazishaka ariko nta liberté agira uravyumva bisigura yuko uriya muhungu nawe yarakeneye ujya mukobwa ariko akaba adafise liberté avuga ati je rero kugira ndamubwanye kugira ndamutsindire jewe nuko nkora ivyo abavyeyi biwe bashaka kanje hari erega imbebe ijya umuhini isotera isuka kandi hagiye umugabo wa bien umuntu azi ubwenge asha umusuma wa vrai ahera ku ifurusheti sino kubesha kugira ngo ahera ku bintu ngo byatari mu TV buhoro furusheti aterera mu mufuko kimya ya mugenza utibira komeye cyane romba turiko turaraba je ndumva message watanze kandi kuraha abantu ari message zidasanzwe je sinadukana ibintu none ni giki witeze inyuma y'iyi ndirimbo watanze ikintu niteze ca mbere inyuma imaze iminsi 2 sohotse
feedback zose ndamaze kuzibona amakomantere yose ari positif n'abantu banyandikira ama message bambwira ati nukuri ko Imana ahubwo nkeka wewe uri umutumwa w'Imana kubera ko ibintu mvuga sabantu bose bavyubahuka babivugira mu marigara gusa turi kumwe mwirigara umuntu wese arafise commentaire arafise kuvuga ngo wallahi tena oya ngo Bantu Boy barasarisha man mugabo umuhaye micro aca avuga ngo yo Bantu Boy n'abana beza kweli ubuzima busanzwe mugambwira ati je mu buzima bwe usanzwe ntabwo nzi nakumenye no musinhe ndanakubonye tushaye kwicarana mugabo ahandi narakubona nko muri concert kubera naraza mu concert yanyu muri pamoja nturirimba narakubonye mu mwaka pani y'umwaka uheze ubu iriya 2019 nimba ni 2018 voilà nibaza ko ari aho kuri televiziyo ibiganiro yego je nanezerewe no kuganira nawe kandi nariko ndavuga nti nibaza ko ugushira amanga kwawe benshi bo kwigirako kuko hari abantu benshi bashobora kubona ukuri kukabananira kuvuga kubera uwo bagomba kukubwira canke kuvuga ati navuga ukuri bihava vyica ubugenzi bwanje n'ujya muntu gasanga umuntu araretse kuvuga ukuri kandi ko ari gukenewe ikindi naco nuko kenshi iyo umuntu apfuye ku maziko yiwe bavuga ibintu vyiza gusa gaca usanga n'ubu je ndibuka ko hari igihe higeze gupfa umuntu kandi benshi twabana bari bazi ko ari umurozi muga ku munsi wo gupfa kwiwe ico nta muntu yigeze akivuga bavuze ivyiza gusa donc ako nakarero kamwe kandi ikindi naco hariho n'igihe vyavira umuntu akora ivyiza hanyuma ivyo vyiza ariho ntibabimubwire bakarindira ko apfa akaba ariho baza guharura bya vyiza vyiwe byose yakoze ayandi maka nkunda kuvuga dijan nkayo umuntu ashaka kugwara imyaka myinshi igihe ari mu bitaro kandi anakena amafaranga yo kumufasha kugira ngo avugwe mugabo ntibikogwe umunsi yapfuye agacakorana komite gakotiza amahera asumba yandi yarakeneye kugira ngo avugwe ngo akire bakayariha kandi ayo mahera agacaboneka umuntu agakira rero nibaza ko umwanya umuntu afise wo kuvuga ukuri n'uyu n'umwanya umuntu afise wo gukora iciza n'uyu nye zirana ko twatwara umwanya munini jewe mu bisanzwe Bifesh natanguye kumumenya igihe aririmbye indirimbo y'abahape avuga ku banyarwanda n'abarundi niho natanguye kumukurikirana rero igihe cyose mbonye ko agomba aransa indirimbo ndi mu bantu bashaka kuyumviriza ibintu agomba avuga ko mbavuga nti ariko vraiment iriya kabisa mu ndirimbo zitagira message irimwo kabisa iri vide mugabo nari mfise target kanaka ndavuga nti rero uyu muntu igihe cyose agomba sohora bariho message inaka agomba tanga rero kimwe ndakuzi mu bantu urinzi ufata micro haba hari ikintu ugomba uvuge rero je ndi mu bantu bavuga ati reka ndindire turabona ibyo agomba avuge Jesse nainze mahurasha mufitaniye mugandi buka ko na telefone Biggie namwe ya Biggie ndagusabye ntemuje mu bintu byo guhishurana ngaha hantu Biggie vraiment ndagusabye ntimwishurane ngo have biza kuba birebire nibiki mu nyuma niho numvise witwa Marash niwe yaciye ahayagisa mugabo ico gihe Jesse narinzi uko ihorasha mufitaniye yari yo cyane ko muri abajama nibiki mugabo ko nagenda kurikirana ibiganiro nagiye kumenya ko muri musanze muri abajama yarankubise nayo mugahanga kabisa nabeye ko musanzwe muzinanye mugendana yego rero sinari ibintu byinshi nari gusa naramenya narumva mu makuru kwasenga mbwa sinashatse kumenya ubu niho menya ukuri kubikwerekeye ibyo umbwiye kandi ibyo umbwiye nibyo cyafata hanyuma nibaza ko hamwe n'ukuntu kuko icambere kumenya gutanga message no guhanura abantu abaringabira Imana yasize mu muntu cyane gose bro kuko si bose batoye micro ashobora kuvuga ko uvuga ikintu cyitwa resume coco ni ikintu nk'iyi ndirimbo nasohoye mari minota 8 n'amasegonda 37 ni resume y'ibintu vyovugirwa muri seminaire umunsi wose rero iyo ningabire Imana iba yasize mu muntu jewe sindakubwira ngo cugenda wandike gutya mugabo kusanzwe
uri umukristo kandi usenga yego igihe cyose ugomba kwandika uzoza urasenga ndabikora uko nyene bimbari yego Imana ikakurongora iyo reka mandidayire dusezere bifesi wakoze cyane nanje ndagushimiye ngira ngo bazoduha kandi kanya canke duhurire no kwindi TV hama jewe nka deba nkizi je ndazikunda yaba nk'ubonetse nyinshi nyene hakaza n'abandi nyene atari wewe canke umva ariko dufise inzira zitandukanye hogira ivyo twungurana cyane gose je ndashimye kuba twahuye mu bantu nanezerewe kumenyana nawe kwicarana nawe kandi niteze ko inyuma y'iki kiganiro twakoze hariho ubuzima bw'abantu bwiye guhinduka kuko igihe cyose umuntu asohoye message haba hari ico yiteze cyane gose je ndafise album shasha nasohoye indirimbo 12 rero ugende yikurikirane cyangwa ufashe kugira abantu kugira ngo babohoke biciye mu gikorwa c'Imana twakoze ndabakunda cyane ndabubashe cyane gose murakoze gose antuka ndaza kuyikurikirana jewe ndubatse kurongora n'ikintu ciza cyane sinzi imyaka ufise mugabo kwipfurije Imana izokugirire neza hagira umushyare biragoye guhura n'umuntu we kuko bose bakunda bifesh kuri podium mugabo agiye kuri podium arafise mu gikona hatekera none kutaramenya kutariyumvira ko ahubwo hari ashaka kuba akunda ingene umeza akunda ko uri guyiwe mugabo atari kuri kugukunda kubera abavyeyi batovyemera bivanye n'umwuga ukora byama byabaye byarambaye ko kandi rero urumva bimwe nakubwira umuntu arakujija physiquement mugabo nyene intérêt matazi biri muri wewe akavuga ati nta bastare dukeneye muri famille yacu turakwiyamye uwo mwana nawe nta yindi shwa kubera ntiyigaba shahitamwo kubiheba ariko nyene urumva hariho n'aba revolutionnaire avuga ati umva nanje mutamukunze ndagicisha nshaka ariko urumva ni brother fair siko vyategezwa kugenda ariko ndagusengeye Imana izoguha umuntu akunda icuri kandi azogushigikira atazoca kubuza ati reka kuvuga ibi bintu mugabo azoza kugira ngo agushigikira bwa supporting ibintu bice bigenda neza cyane murakoze ndagiye cyane zonezegwa Imana yakugiriye neza utari kurakorera muri micro muri studio baguhe podium wigisha abantu kubera ndabizi ko bizokunda cyane gose nanje ndavyizeye kandi umunsi byashitse sinzobihakana urazi ko atabanka umuhamagaro w'Imana Imana izobikora ndabizi murakoze cyane ndabakunda cyane ndabubashe cyane murakoze dushimira nawe ko aradukurikirana murakoze cyane